itandukaniro rirahari kuko ku butumwa duhabwa canke ku butumwa dufise naho muba muriko muraganira n'abo bantu bo mu madini by'ukuri barumva nabo nyene ko ubutumwa uri kuravuga. Hari n'igihe bakubaza ati none wewe ivyo bisoma he? Tubisoma mu gitabo. Mu madini kumbura atanyigisho ziriyo zihagije, imyizerere yabo iri hasi cyane. Njye narahevye kuko nari namaze kubona ko menga bariko baradusoma babakora mu mufuko. By'ukuri ubutumwa buravugwa kandi barabwumva, mugabo bakomeza kudadaza imitima. Inshuti bagenzi mwese mudukurikiye hano ku Muntu TV, ndabahaye ikaze mu kiganiro umuntu abeho. Mu kiganiro umuntu abeho dukunze kwihweza bimwe n'ibindi muri buno buzima bwacu. None tubeho gute? Dukora iki muri buno buzima bwacu? Twitware gute? Aho mu myitwarire yacu uko tugomba kubaho, uko tugenza ibintu n'ibindi, niho harimwo ibanga ry'ubuzima bwacu. Tubutwara neza, tubutwara nabi, byose biri uko twitwara. Hano imbere yanje rero nkuko mubibona imbere yanyu dufise umutumire tugira dufashanye muri kino kiganiro kuri uyu munsi. Reka tubanze tumuhe ikaze aramutse abadukurikiye mwese. Abari mu ijuru baramutse. Ndabaramukije mwese. Bibwire amazina. Amazina yanje abavyeyi bantaziriye nitwa Nduwimana Manasse. Niyo mazina abavyeyi bantaziriye. Mugabo kuva aho uhoraho yabonye ko bikwiye ndahindurirwa izina, ubu nitwa Nduwimana Yoweri. Nduwimana Yoweri. Aha hantu turi wo tubwira ni hehe? Ego aha turi ni mu ikambi ya Kakuma muri zone ya gatatu block 9. Ubuzima bumeze gute ngaha mu ikambi? Ubuzima bwaha sinovuga ngo buroroshe, tubayeho dufashwa, yego bikundira bariruka bakarundira byo gusahiriza kubyo dufashwa. Yego imibanire y'abantu ku bandi, abagabo ku bagabo, ugwaruka, iyo mibanire imeze gute ngaha? Reka mvuge imibanire si mibi, naho bishika kagacamwo, ariko novuga nti ni byiza kuko nta gusimbira ku wundi, ari nibigoranye harabaho kumvirizanya hanyuma bagatunganiriza ubarenganijwe. Ugwaruka hano bariga? Ego ugwaruka hano bariga, gusa ikibazo dusanga nuko bivanye nuko ari ahantu hari abantu benshi tubavuye mu mihinga itandukanye, benshi baragenda mu amashuri ugasanga birabananiye bivanye n'ururimi canke bivanye n'ukuntu inyigisho za hano ziba zitandukanye niyo baje bapfa. Usanga bamwe baciye babiheba, mugabo abiga bariga. Ego ababihevye ugwaruka iyo bamaze guheba amashuri bamwe na bamwe bitwara gute? Ni ukuvuga abamaze guheba amashuri mu gihe badafise ikindi gikorwa bakora, imyitwarire yabo usanga atari myiza kuko usanga arabo bamwe bazunguruka mu mabarabara. Ego abahungu baguma bangara bagenda hirya no hino. Ego baragenda kuko nta kazi kahari, atari uwaciye aronka nk'umuha akazi canke ngo ave hano agende kuronderera nk'inyuma y'ikambi. Muganda aho naho ni mu gihe abarubakuze nk'abana bakiri bato bato babaho nyene bo gutuma bazunguruka. Abahungu abakobwa biba bimeze gute? Abakobwa baba baraho gusa abakobwa bitandukanye n'abahungu. Abahungu bobo ashobora kugira gutembera akagaruka aza kuraba ko bihinga. Abigeme nabo akenshi baba baraho tunganye tukugira, atari uwananiranye akenshi ntibakunda kuja kure. Muga n'abana b'abahungu nabo nyene
si bose hariho abaguma muhira bagafasha ibikorwa nko kurondera amazi ubona cyane cyane ahantu tubaye usanga amazi hari igihe bigorana bigasaba ko baza kuyarondera iyo ari kuba babishoboye. Ivyo birumvikana, nibaza ko kwitwara nabi cyane cyane ku bana b'abakobwa bitagwiriye muri kano gace murimo. Ku bana b'abakobwa ntibigwiye cyane. Yego. Ivyo shimwe ni kuhoraho. Kubijanye n'imyizerere yawe rero uti uhagaze gute? Imyizerere y'ubutumwa ndimwo byukuri reka mvuge ntihagaze neza kuko uko jewe ubu numva ndi byukuri kuriko nosiba ikoraniro ntagwaye ntafise ikindi kibazo nemera guheba ico kindi gikorwa kugira ngo kumbure ngende mu ikoraniro kumva ubutumwa bwiza canke gukora ibikorwa byose biba bishoboka ko ari ngombwa ko dukora. Ubona itandukaniro hehe ku butumwa ugezeko n'imyizerere ugezeko ubibona hehe ugeranije n'ayandi madini? Ngeranije n'andi madini novuga itandukaniro rirahari kuko ku butumwa duhabwa canke ku butumwa dufise naho muba muriko muraganira n'abo bantu bo mu madini by'ukuri barumva nabo nyene ko ubutumwa uri kuravuga hari n'igihe bakubaza ati none wewe ibyo bisoma he? Tubisoma mu gitabo. Bivanye rero bobo nuko mu madini kumbura atanyigisho ziriyo zihagije, imyizerere yabo iri hasi cyane. Mugabo bivanye nuko twebwe dufata umwanya ukwiye bakatwereka bakatwigisha by'ukuri twe umwanya turawufata ukwiga tukigishwa tukerekwa muko kwerekwa kuko hari ibyo nza kwerekwa canke nza gusomerwa ntari nsanzwe menya ko binabaho mu cyo gitabo biza gutuma nanje ngira kwizera kandi kutambona ati kumbura ibi bintu ega byari by'iwanje anige babisoma cyamvuga nti iri jambo ryari ry'iwanje. Urerekwa muri Bibiliya ati dore uko handitswe baratubwira umurongo tugasoma ugaca ubibona ko utari waravyigishije. Nca ndabitahura kuko ntavyo twigishijwe ndabibona. Niba atari ibanga wamaze igihe kingana iki mu madini? Mu madini namaze igihe navukiye mu madini navuye mu madini mu 2020 mu kwezi kwa kane. Maze gusohoka idini niho kwinjira mu butumwa bw'ubwami. Rero iyo myaka uvuga nti nka 32 iyo yose nari mu mwidini nta kintu nari nzi naruwo nyene kugenda ntireka ngende kuraba kumbure nyene gushitsa umugenzo w'ubwo ati ngiye gusenga kandi n'uwo mugenzo jewe ninje mu idini ayo madini twinjiramwo sinarenga ku muryango intebe yiwanje niho yari hafi y'umuryango niho na agatebe kiwanje kashika kuko umuntu akavana muhira ngumufasha wanje nambwiye nti mviriza intebe yiwanje hajye nyene winjiye ku muryango ushire kurabona hariho abakira bajye bajejwe protocol ariho biba bicara nanje niho niyicarira kuko byaranyorohera kuko numvise hari caduga ati urakwije nabangiye imumenga ibyo naringiye kuraba biraheze nabangiye. Nukuvuga ngo ugiye gusenga warinjira nawe nyene urumva nta ntambwe zibiri warenga winjiye umuryango w'urusengero baca wicara aho nyene uravye nk'iminota 5 ukumviriza ibiko biravugwa ukamara nk'iminota 15 waca usohoka waca witahira ati birakwiye. Ahanini jewe mbere nakunda kugenda ngiye kumviriza indirimbo baje kuririmba nabangiye udatwaye na ya ntoze wabo ijya narahebye kuko nari namaze kubona ko menga bariko baradusoba babakora mu mufuko. Okay. Ihangane cyane aho umariye rero gushika muri ubu butumwa bushasha ukabona ko hariho ivyo bari waranyegejwe wiyumva gute mu mutima wawe? Cyo umutima wiwanje ndumva umunezero mwinshi kuko ndumva ko umubiri wanje canke umutima wiwanje ico wari warabuze canke wari waranyegejwe wari curi kuraronka
umunezero mfise ni mwinshi none ko ubu ntashobora kuvuga ngo ndakenye ibyo naco bimbwiye kuko ico ubutunzi bw'iwanje namaze kubona aho buri ico gituma ubu mfise umunezero merewe neza nta ngorane yego urafise ivyizigiro vyejo cyane gose ivyo byose ubifise kubera ubutumwa bwiza twahawe navuga ngo mw'idini wari waranyegejwe naranyegejwe novuga nti nari mbayeyo mugabo nkuba hatari wabo. Urakoze cyane, gira ubutumwa ugenera abantu bakiri mw'idini aka kanya. Ico novuga ku bantu bakiri mw'idini byukuri baravuga ngo uragumya ico wakiriye, bakunda kubivuga cyane. Yego mugabo ugiye kuraba nta kintu naco bakiriye, nta kihari yego nta kihari kuko ivyo bakiriye ububeshi ntaho bizobashikana. Ico no babwira nuko bovi kuzimu bakaja ibuntu bakamenya byukuri ubutumwa buravugwa kandi barabwumva mugabo bakomeza kudadaza imitima, bareke kudadaza imitima bumve bacinje bamenye ko inzira yuko barajana atari yego. Urakoze cyane, reka tugushimire kuri uyu mwanya duhaye, twizere ko ugiye kubandanya urugendo ngo kumva ubutumwa bwiza no kububwira abandi. Emwe ndaramirije kandi siniteze ko no gukata ko bizoba. Urakoze cyane, ugire umugisha.